Ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'u Burundi mu ngingo yaryo ya 18 igice ca kabiri rivuga ko leta itegerezwa kubahiriza ubwigenge bw'izindi nzego igashira amategeko imbere ibiranga intwari ibereye no kurangura ku mugaragaro amabanga y'igihugu. Ingingo y'amajana 210 y'iryo bwirizwa shingiro nyene mu gace kayo ka mbere naho havuga hati ndugure twamugina mu gihugu cose sentare nizo zica imanza kw'izina ry'abarundi bose ndugaye twamugina. Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abacamanza kw'ishure Scalpers Nyakabiga hari mu kwezi kwa myandagaro k'umwaka uheze yavuze ko igiturire cibonekeza mu gisata c'ubutungane arico gituma mu Burundi ataterambere rishoboka. Hani niyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barira bose abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi muca muja inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana nta munyamahanga kizana imitahe mu Burundi bose barahevye kuza muga mushaka iterambere ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho. Budakeye na kabiri umukuru w'igihugu Ndayishimiye yarahinduye imvugo mu kiganiro yagiranye n'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi i Buruseli kwa 19 ruhuhu muno mwaka yavuze ko kuburanya leta ari kwihenda kuko ubutungane bwegukira iyo leta nyene. Leta regane hajyo giye kuyiburanya uba wihenze nuko gusa nabo bacamanza batari babizi muhande bibabwira bagatwega bakuma leta iciba juge party none wowe leta bikuriye ugacuja kwitwara muri leta rege ubucamanza n'ubwa leta. C'est une institution de l'État. Kubera kera bari bazi ko leta rujya mu gwa bashikiranganje. Umwaca muja kuburana n'irya societe. Mais leta nticumura. Bamwe n'abandi babona ko iyo mvugo y'umukuru w'igihugu idahumuriza mu gihe ubutungane ari bwo bwa rubuhungiro ku barundi bose bafise ico bagiza leta.